Yambu mwese ndabaye ikaze mu kiganiro cacu nari maze iminsi ntatakaye ego ariko uno munsi nasubiye kwicara kuronka umwanya wo kubaganiriza ego dusubire dukumburukanye ibintu n'ibindi twigishanye muri ca kiganiro cacu Nuggets of Wisdom ego twungurana ubwenge ku bintu bimwe na bimwe bishobora kutwubaka bikatugirira akamaro. Ego mwari musanzwe mubimenyereye yuko mfata umwanya mu bintu maze kubona canke nzi canke naje nshobora kuba narize nka partaja umuntu ashoboye kuraba iyi video. Uno munsi twagomba tuganire ku bintu 12 vyerekana ko akazi urimwo aho hantu uri kurakorera muri yo environment hatameze neza, no kuvuga hari toxic siko. Yego murazi ko mu buzima bwa misi yose dukenera kurondera ubuzi kugira ngo turonke umushahara dushobore kwibeshaho, dushobore kuronka mikoro y'ukwibeshaho dutunga imiryango. Ego mugabo naho umuntu arondera akazi kakamufata igihe kugira ngo akaronke, rimwe hari usanga aho uri kurakorera atari environment iri sene, ugaca usanga ahubwo ikumereye nabi wewe, iragustresheje ku buryo ushobora gusanga bidakunze kuhaguma. Niho tubona ko abantu bashobora kuva mu buzi agatanga imiho akavuga ati je hano hantu ntihamereye neza, kuko muribuka ko twavuze ibintu bya santé mentale birakenerwa gose. Ikintu kitakubaka mu mutima wawe canke kikaba kiguteye umudugararo mu mutima, mu mutwe, ico kintu si ciza kuri wewe. Naho ko barakazi kaguhemba kakugaburira, urashobora gusanga kuguma muri ko bikubereye intambamye kurusha, kuko mwibuke ko ku kazi ari ahantu tumara amasaha menshi y'ubuzima bwacu. Nukuvuga ko kuva kuwa mbere kwa gatandatu canke kwa gatanu abakora iyo misi, mugabo abakora muri secteur privé urashobora gusanga batagira amasaha y'imisi nk'iyi tuzi Monday to Friday canke 9 to 5 job, 8 to 5. Ugaca usanga umwanya munini w'ubuzima bwawe umara ku kazi, amasaha menshi cane. Nico gituma hategeza kuba ari ahantu hameze neza. Uno munsi bakuvuga aho hantu ku kazi, ni ibihe bimenyetso bikwerekwa ko aho hantu ku kazi hatakubaka, ku buryo uzotangura kuba frustré, ugira frustration zimwe uvuga uti ico nkora muri kano kazi nkaronka kandi canke nkaronka ahandi. Icambere n'ahantu ubona yuko bagusaba ibintu birenze. Iyo ufise akazi ugasanga umukoresha wawe canke nyene kukaguha akwiteze ko umusaruro urenze cane, nizo bita unfair expectations, zirenze kuruta uburyo buhari canke yakudisponibilije ngo ukoreshe. Arashobora kuba yaguhaye uburyo buke mugabo agaca ashaka umurengera wewe w'umusaruro wawe. Ego ugasanga yamagushira kuri pression irenze. Ico gihe birakugora kugira ngo uzokwama umunezereza, kuko ubu uri gukorera kuri expectations zirenze cane ubushobozi bwawe, urumva. Mu gihe rero hari unfair expectations, burya abakozi birabagora kugira ngo bashobore kunezereza umukoresha, kuko ni wa mukoresha usanga atakimunezera, akwiteze ko ibintu murengera. Aho hantu ugiye urahitegereza usanga abantu bahamara kabiri ari bakeyi. Kigira kabiri micromanagement, no kuvuga
ni ukuvuga ko umukoresha wawe aracunga buri kantu kose, ni ukuvuga araza akinjira mu tudetaye turenze urugero. Mu bisanzwe ku kazi hariho kukureka nawe ugakora ibintu mu gihe wo muha umusaruro uko yawugusavye, mugara akaguha chance na espace y'ukuvuga ko wokora mu bwisanzure. Simvuze ngo ntagucunge kutacerewe canke kutatanze raporo, mugabo rimwe rimwe arawusanga ari umukoresha wo hejuru cane aza gucunga utuntu two hasi cane, ni ukuvuga yavuye kuri nivo yiwe yo hejuru yaje gucunga utuntu two hasi cane kw'abakozi bo hasi, kandi hagati yaho yawe ari hejuru cane nabo bari hasi hari abandi, mugabo ugasanga ntabizera washaka gucunga utuntu duto duto buri kantu kose, naho kaba ari gatoyi urumva we waragacunga. Ivyo biva mu kuba atakwizera, umva ntakwizera ko hari ibyo kemura adahari, ababona yuko ategeza ku micromanaginga kugira ngo nawe nyene ubwiwe ntiyemera yuko adahari ibintu vyobandanya, abona yuko wewe naho yahagushize umenga ntushoboye cane. Urumva yuko uwo muntu micromanaginga aragoye gukora, kunezereza aragoye gukorana, kuko akantu kose wewe agafatira hejuru. Umva aracunga akinjira indani mu tudetaye twose. Umu manager mwiza ni umu manager we waraba ko ibintu bikuru vyakozwe, abantu utudetaye twose baturaba. Simvuze ko ari bibi, mugabo benshi barabatinya gukorana nabo. Ni wa muntu ashobora gukora guhagaze hejuru, kenshi ntaranda umutanga kuko umenga gucungishije ijisho, utahaye umwisanzuro espace yo gukorera umukozi wawe ntashobora kwisanzura. Urumva navyo birabangamira cane mu kazi. Hari abantu benshi badakunda micromanagement, bavuga ati Jesse nshobora gukorana n'umuntu nk'uyu. Ego ikigira gatatu, hariho akazi usanga batarekonesa effort zawe, ni ukuvuga ngo usanga ari umurongozi novuga ko yikwegera ko inyungu yose, wowe umukozi ugaca usanga naho wamuhaye umusaruro ukwiye ntashobora kubirekonesa. Ya mirimo yo kurekonesa umukozi ko yakoze neza, hari abategurira agashiruka bute canke novuga akaganuke, novuga kwerekana umwete wakoresheje. Hari abantu bakoresha amapri, hari abantu bakoresha vyamantu yo kwerekana employee of the month, bakashira igipankarte hajya kuri reception ati uyu mukozi ku kwezi niwe yatanze umusaruro mwinshi muri company, niwe urumva nawe uhaciye birakwankuraja ugakora noneho nk'uwikorera. Rero umukoresha atarekonesa effort z'abakozi waragoye cane. Aho hantu uba wumva umenga uriko uvomera mu biva, yego wumva uri kuvomera mu kiva. Urumva umenga my effort yawe yose nayo babonwa, umva ntabonwa, ntibishimwa ibyo uri kurakora. Yego rimwe kenshi hari ibyo bita incentives zo kurekonesa kw'abakozi bakoze utuntu tudukado canke akagushimira neza, ahubwo mu kuguha promotion bakanagongereza canke bakabongereza umushahara, haba akweretse ko yashimye ibyo uri kurakora. Rero ahantu wumva ata no recognition uri kuraronka, kenshi urumva uri frustre. Yego ni ukuvuga yuko abakozi bato baratuma haba réussite. Urumva rero ubwo bushimwe n'ubuganuke n'agashiruka mwete ntibyoboneka gusa
bihabwa bihabwa abo bakuru, bakikwegera ko gloire yose, bakibagira yuko ibintu byakozwe n'abandi bantu, nuvuga ko ari team effort, ntibyakozwe n'umuntu umwe, si we wenyine yoshimirwa. Kandi hari abantu bakunda kwibonekeza, akunda gufata la gloire y'abandi, akavuga ati umusaruro wabonetse kubera jewe, akibagira abandi. Naho no fiske kuyivuga ku munwa, burya kurekonesa abakozi no kuhaca ukababwira uti mwaritanze cyane kuno kwezi, twarabibonye, ukarekonesa umukozi wawe, biraryosha. Aho hantu ntawe utohaguma. Ariko mu gihe iyo recognition itari kirahaba, abantu baba bafistre bagatangura kugenda. Ikigira kane ni lack of balance. No kuvuga yuko mu buzima bwa minsi yose umuntu arakeneye balance. Narabibabwiye, kugira ubeho ubuzima bwiza utegereza kuba ufise no kuvuga uhagaze neza muri byose, mu buzima bwo muhira, mu buzima bwo ku kazi, ukaronka umwanya wawe wo kuruhuka, ugafata ikonje nawe ukaja mu vyawe, urumva. Rero aho hantu batakurekura ngo ushobore kuba nawe wo kwitaho iby'ubuzima bwawe privé canke bw'umuryango wawe, ukabisanga umwanya wose ubumara mu kazi. Aho hantu ntushobora kuhaguma umwanya munini, kuko ubuzima bwawe sako kazi gusa. Uko kazi baravuga ati umukoresha iyo wowe umukozi ugiye ntikibuza ko azana uwundi, ariko umuryango wawe ni waba utigera ubaha umwanya n'umwe, ukaba wirirwa mu kazi, umenye yuko hari byinshi uri uronona, kuko mu bana bawe ntibakubona, wo mubakanye, abandi bose mu mafete y'imiryango ntibakubona. Nta munsi numva wowe uri umuntu iminsi yose ni ku kazi. Urata byinshi. Ni ukuvuga rero utegerezwa gucrea iyo balance. Idahari ako kazi sinibaza ko ari akazi keza kuri wewe, kubera à la fin de fin umunsi wakavuye muzobona ko wahombye byinshi, wataye byinshi, haba kuri kote personnel na passion yawe wigeze ukurikirana, kote y'akazi nta kintu na kimwe urumva amasaha yawe yose wayamara ku kazi. Kandi nababwiye iyo utagihari ntikibuza ko uwundi muntu aca yinjira aho hantu waruri. Nico gituma urakora mugabo ukagira balance n'ubuzima busanzwe. Kigira gatanu, hari ahantu usanga umuntu akorera hatari transparence, hari ibinyegezwa byinshi. Ego ntuhabwe information n'umukoresha wawe, akakunyegeza ibintu byinshi. Ego n'ingingo zikomakomeye ugasanga bazifata udahari, utumva. Tuvuge nawe wateza ko uri muri iyo nama bariko barafata ingingo, nawe ugira ico uterereye, ariko bakagukumira, bakakwigiza inyuma, wowe ukabona gusa ibintu byarafashwe ingingo utigeze umenya ati zafashwe ryari, byafashwe kubera iki, gute. Urumva ni nyuma y'umugongo wawe, umva ntumenya n'ikintu na kimwe. Aho hantu nta transparency ihari. We bapfa kukubwira ati genda ukora iki n'iki, kandi uzi rimwe ko bashobora kuba bagakoresha amakosa. Ahantu hari fraude, hari corruption, ugaca usanga ntibashobora kukubwira ikintu na kimwe. Wowe ukorera mu bintu bigatahura by'igipfungu, no kuvuga mu bintu harimo amanyanga rimwe kenshi. Ni wabona utari kurahabwa information imbere yo kuja gukora akazi ko execute ikintu, information ikwiye, no kuvuga ubaze bijya bibazo bya comment, pourquoi, quand, ubaze ibibazo bikenewe kugira ngo nawe umenye ivyo uri kurakora. Yego ikigira gatandatu, hariho ikintu bita high turnover. Nguvuga aho hantu mukora ugumubona abantu bakita ntibaharambira muri ako kazi. Wowe urahatanguye, tuvuga uhamaze igihe, mugabo ugumubona abantu baguma bagenda, yaba abahaje ntibahamara kabiri, uca umenya ko aho hantu atari heza.
kuko nta hantu hoba horohereza abantu hameze neza ngo abantu bagume bagenda. Ubonye ico kintu uzumenye ko aho hantu hari ikibazo. Urumva baragenda ari benshi bagatanga imihoho canke bakaguma babahindagura, ugasanga n'umukoresha aguma bahindagura. Ego haba hari instability. Urumva yuko abantu benshi barakunda kugumana n'abantu bakamenyerana, ariko misi yose yo barahindura abakozi uca usanga hari instability, kuko na ya social ntihava ngo ikunde, kuko abo bantu ntubuzi ngo ejo nzoba nkiri ngaha. Umva abantu bahakora ari abarengana gusa, aho hantu nta mutekano hatanga. Kigira indwi hariho ikintu bita limited growth. Ni ukuvuga ko muri ako kazi uri kurakora aho hantu usanga ata promotion bariko baraguha, canke ngo wibone mu myaka iri imbere, mu mezi ari imbere uva ku ntambwe yo hasi uduge hejuru. Urumva nta promotion ihari, nta growth. Urumva gutera intambwe ije imbere ntavyo uri kurabona. Mu gihe umukozi yumva ko aguma hahandi nyene atakarusho, ntaco mugumiza muri ako kazi. Kenshi iyo ufise uburambe ahantu kandi witwaye neza, ugakora neza, ugatanga rendement yari ikenewe, wategerezwa gutera uduga, bakaguha promotion, bakaguha nawe akazi karengeye kajya, ni ukuvuga n'ayandi mabanga arengeye ajya, kuko uba werekanye ko ubishoboye. Mu gihe woba uhamaze igihe hakaza poste nshasha ukazibona bazanye abandi bavuye hanze, wewe utigeze ubimenya, niyo ya lack of transparency. Ukazibona bazanye uwundi, wewe wari hajya nawe washora bateza kukubaza ati weho ino poste tugira tulance iri hejuru y'iyo ukora urayishoboye. Kenshi company nziza canke amashirahamwe meza nayatanga promotion ku bantu bari bahasanzwe, kugira ngo ntibagume hahandi, bave hasi nabo nyene, bave ku ntambwe yo hasi baje ku yindi kurikira. Gutyo mu kazi urakura naho kumva yuko utagumye uri wa wundi. Yego. Kigira 8 hari ikintu bita hostile environment. Ya hantu ukorera ahagengwa n'ibintu vya manque de respect, ugasanga abantu ntibasonerana, ntuhabwa agaciro, canke urahahazwa mu buryo ubwo aribwo bwose, canke hari insako nyinshi, baravuga amajambo bakinjira mu buri vie prive y'umuntu. Ego ku kazi urashobora kuvuga ingene ubayeho kugira bamenye, umukoresha amenye ingene ubayeho atinjiye indani cyane. Ariko iyo abo mukorana iki hariho ibintu by'insaku ziri na critique ziri negative rimwe kwicamwo utugwi, wasanga ivyo byose bibera ku kazi biratera umudugararo, kandi ugasanga ntibiriko birakemurwa. Tuvuge hariho ibintu bita harassment mu mabiro, ugaca usanga hariho abakozi bariko baraharasinga each other. Novuga mu Kirundi harassment ni nko guhahaza uwundi muntu. Urashobora kumukurikirana ngo aguhebira na biriya, cyangwa ukamukora utategereza kumukora ku mubiri, cyangwa umubwira amajambo atari meza. Izo zose ni harassment. Umutera ubwoba, umubwira uti ndashobora kugira nawe, ugasanga akazi urakavuyemwo. Urumva ivyo bintu si vyiza. Iyo environment iba yamaze kuba toxic, it's a hostile environment. Kuyikoreramwo à la longue ntigikunda, kubera uca usanga ukora utisanzuye, ugaca usanga ukora umenga ejo ntibuzoca uri an insecurity aho hantu. Rero iyo environment umukoresha atayihinduye ngo ashireho amategeko, hama musonerane, kuko mu kazi muratandukanye, mbwa muteza gusonerana, muteza kubahana. Ego icyo kiba cabazanye kabara akazi gusa. Okay, ikigira 9 kikwereka ko aho uri kurakorera
ako kazi urimwo naho niyo environment ukoramwo itameze neza, hariho ikintu bita favoritisme. Favoritisme ni ukuvuga yuko hari aho usanga umukoresha prefera bamwe gasanga abandi arabikitse inyuma. Simuze ko ategeza kuba umugenzi wanyu, oya, mugabo umukoresha yerekana nkunzi kuri bamwe kubera bafitaniye icyo bahuriyeko, petetre bahurira hanze y'akazi barafise ibindi bahuriyeko, mugabo agaca byerekana no mu kazi ugaca usanga bamwe abikitse inyuma, abandi nabo bafitaniye ubusabane bameraniye neza. Ugaca usanga n'igihe ikintu kije yama agitumbereza abo bonyene yiyumvamwo. Ibyo si byiza. Kwerekana nkunzi ni ikintu gicamwo imigwi abantu, siko ibyo byose by'ikimenyane niho biva, biracamwo imigwi abantu. Ugaca usanga bamwe bumva ko bakumiriwe, aho baca batangura kugira umutima mubi, icyo bita resentment. Batangura kumva yuko urya muntu ubarutishije, nabo nyine bagatangura kumwanka, kuko no mu bana muramaze kubibona muri famiye, iyo hari abana bakunzwe kuruta abandi canke bitabwaho kuruta abandi, umuvyeyi ugasanga yerekana favoritisme. Si byiza na gato. Abantu bose b'abakozi bawe uteza kubatreta même pied d'égalité, kugira ngo bumve yuko atawusumba uwundi, ni ukuvuga atawufavoriza kuruta uwundi. Yego, kigira 10 rero hariho ikintu bita lack of consistency. Ni ukuvuga yuko ibintu by'aho hantu ukora biguma bihindagurika ku mwanya, biguma bihindagurika. Uno munsi mwaje hari ibi, ejo ukaza uvyuka hari ibindi. Urumva barahindagura ibintu, ingingo zifatwa gihutihuti, ukazibona zirashizwe mu ngiro canke izindi baraziretse, canke inkoro mwahora mukora irahinduwe ntibagusiguriye n'ivyo ari byo n'igituma. Ugasanga abarongoye abandi baratandukanye mu gutanga ubutumwa baha bari munsi yabo. Urumva lack of consistency. Ni ukuvuga management iraza ikadesida ibintu, igaca itanga izo bita conflicting messages. Urumva message zitandukanye, ziri novuga ko ziri en conflict, kuko ucusanga bitagiwe inama ngo bifatwe nkama na bose. Usanga umwe wese aza agatanga message uko ayumva canke ukwiwe, ugasanga ubutumwa rero buratandukanye. Aho ucubona aho hantu ko ata consistency numva gukora ikintu kimwe mukaguma muri cyo kubera petetre kiriko, ariko hageze ko bashobora guhindura kubera icyo kintu kitariko kiraranda neza, canke kitari benefique ku kazi, nta kibazo. Ariko nibi bintu vya misi yose, iyo bibaye ibintu vya misi yose ucubona ko hari kibazo aho hantu. Ego, kigira rero 11 ni ikintu bita punitive approach. Twese turazi yuko mu kazi umuntu arashobora kuyihenda canke agakora ikosa ritumwa ahabwa novuga gasopo canke verbal warning. Kenshi nizo zitangura, kenshi ziba 1, 2, 3. Ngo barakubwira umukoresha arabwira ku munwa ati ahantu ntiwigejeje neza, ntari bugukura amanota nka bimwe tuzi byo mu ishure bagukura amanota, ariko arashobora gukoresha ntuzeye, novuga yuko arashobora gukoresha kuguhamagara mu biro akakubwiza umunwa. Iyo kenshi bayita verbal warning. Iyo zirenze 3, tuvuge washitse ucerewe kenshi, canke watonze uborewe, canke ukunda guhaza abandi ukabatuka, ivyo byose bitameze neza, bikubonye ko umukoresha afise droit yo kuguhana. Jama mu kazi kose amahari bihano, barashobora guca bagukura mu kazi. Ego, mugabo iyo ubonye bibaye ibintu
ni ukuvuga amakosa agahanwa birenze ibihano bisanzwe, siko uca umenya ko aho hantu hatameze neza. Kuko nk'ubu hari umukorege yakoze akantu mwabona ko kari akantu yashobora kubwirwa akagahindura, bakamurindira akagira icyo akoze, cyangwa kakamwigisha leso. Mwese amakosa rimwe rimwe aradusigira icigwa, gateza kudusigira isomo, tukavuga ati iki kintu cyarabaye, kitwigishe ntigisubire kuba, kidusigire icigwa, siko. Urumva abarongozi bakunda gushimangira ku makosa, bakagira umuco w'iterabwoba, ego bakagutera ubwoba nyene yuko ukoze ikosa ritoyi uca ugenda, uca usanga uhamana ubwoba, ukorera mu bwoba, ego nta riske nimwe ushobora gufata kuko urumva aba yabashizemo iterabwoba ridasanzwe. Uwo mukoresha rero naho hantu bakoresha ibintu byo guhana, novuga ko ari uguhana birenze, si vyiza kubera n'abana haragera igihe ukamwereka yuko akoze ikosa, ukoresha kumuganiriza ati none ko wakoze ikosa ryabaye, ritwigisha iki, ridusigire iyihe leso, ego. Canke ukamuha kwanza ico bita warning, ati niwabibandanya bizomera nabi, ariko wagerageje kumwumviriza nawe nyene, kuko gufata riske si bibi. Iyo umukoresha ahana cane, nta mukozi n'umwigera afata riske, bose bakora ibintu bafise ubwoba muri bo, umva bakorera ku gitsure ca nyene kubaha akazi. Naco si kibi, mugabo gupinisa umukozi birenze aho hantu, uzosanga abakozi bose bariko baragenda kandi ntihatanga umutuzo, ntihatanga umunezero kuhakorera. Icanyuma rero, icanyuma ni compensation itameze neza. Ni ukuvuga imishahara y'abakozi bakora akazi kamwe, hari aho usanga nyene kubakoresha yarashizemwo, ni ukuvuga yarashizemwo gap, ni ukuvuga mukora akazi kamwe mugabo ugaca usanga kubera ya favoritisme nigeze kuvuga, hari abahembwa menshi kuruta, siko. Ugaca usanga imishahara ntingana canke ntishemeye, ego nta ma benefisi yari muri ako kazi, kuvugwa canke pension, niwaramuka ukwijije ijya myaka ya pension, usanga nyene nta compensation nimwe ako kazi kaguha, n'akazi nyene uri kurakorera uko nyene, ata kintu kinini uzopfa ukaronsemwo, canke ikintu kikugarantisa ko nawewe ugakuramwo inyungu iyo ariyo yose. Usanga ntiwizeye nuko bazopfa badugije umushahara, usanga imyaka 9 bahakoze umushahara uracari wabo undi nyene, kandi tuzi ko ubuzima bwaduze, ubuzima ibyo dusuma byaraduze, mugabo usanga aho hantu hakoze imyaka myinshi umushahara ni wawo undi nyene, ntibanakuvuza ngira ngo, urumva nawe ushoboye kugira ingorane sociale, ntibashobora kugutabara canke aho hantu usanga atakamaro hagufitiye namba. Mwavyumvise rero ibintu 12 bituma umuntu avuga ati naho ndi mu kazi uzubirabe neza ko ivyo bintu bihari. Icyo twoshaka ni the opposite y'ivyo bintu, nivyo tuba twifuza. Umukozi wese aravuga ati naho niko ndinjiriza naka, nanjewe ndifuza yuko niregwa mu byo niko ndakora, n'ubuzima bwanje bukagenda neza, kuko ego turakeneye akazi, mugabo l'environnement yako kazi itatunezereye, izonuiza sur notre vie quotidienne. Nico gituma ngaha turi Daily Life TV, ubuzima quotidienne twateza kububaho to the maximum, fullest, tunezerewe, imitima yacu imeze neza. Murakoze rero kuba mwaravye kano gasegma, nivyo twigishanije mu bishire mu ngiro. Murakoze, bye.